impanuro kwa gwizatunga muri ngaha n'abakunzi bugwaruka yemwe leta yatanze akaroro keza turatanze uyu mushinga gutanguza ibanki namwe bagwizatunga mwarabaye ugwaruka mwarabaye abana b'u Burundi urabarera urabakuza shigikira ibanki uko mwishigikira murabizi ukuntu bigenda muzaba mwishigikiye mushigikiye abana banyu abuzwe nabuzukuruza leta yatanze akarorero hamaraje kandi ku ruhande rw'iwanje gwero no mwaka wa 2020 mvuyemo n'amabanga amafaranga yose zo ndaronka nzo ndayabisa ngaha mino banyu iyo ni interane ikomeye cyane kandi sinivuguruza ngaha n'ivyo kuri kuko Imana yo nampana kuko iyo bwizo shingiro Imana isibanza cambe tubatera igikumu ngaha mu ntara giteganya isabani mwogira uko nyene muti kubera iki iyi banki y'iterambere rwaruka izo ari banki ya mbere yaka amafaranga make y'inyungu ku ngurane niba dushaka rero ko rwaruka rwinshi ruronka ingurane bagwizatunga namwe barundi bene bacu mukunda rwaruka ariko Burundi bw'ubu na Burundi bw'ejo zana amafaranga nyunga urwaruka rwinshi ruronka ibitaro kuko hari bamwe mu mabanga mwamwe namanabivuze inyungu aguteza imbere abenegihugu ahubwo zibasinzikaza ndasuye kubivuga kandi mwabwiza tungamwe mwigo mutwara amabanki muri ngaha tabaranya ukwitiza gatima mpembero ufata ingendo nyabandi ko barafata kugira ngo mugabanye inyungu mwaka abahinga twakiro gikorwa twumvikanye yuko leta twifuje yuko twoshira ku mafaranga 5% inyungu ariko kuko twasanze iyo havi homba itaratera imbere bashize ku mafaranga 7%. Iyindi banki ntonya yo biri ku mafaranga makeya kwijana iri munsi ya 12 abandi bari ku 15 no ku 18 rimwe n'abashaka kuri 20 nkabasavye ibanga rimwe rero kubajeje no banki ko twasavye yuko abantu bazana amafaranga yabo bakayaterekamwo kugira ngo bakore ibindi bikorwa mu yandi mabanki bagira kwaka inyungu nyinshi hamushizeho n'amafaranga yawe ntibakumukire menshi muhindura igifato rero ngame no banki shasha abazana amafaranga mu bakwega kwege bayazane mutange ngurane ku mafaranga makenya mugabaze amafaranga ubaha inyungu nziza iboneka iyi banki ni banki itangwe ya mbere mu mabanki avutse wibwizo shingiro rishasha Imana ifise mu kibanza ca mbere kandi ivutse yitibwa iterambere y'ugwaruka bisigura yuko ikintu kineza cyane Imana n'abantu bitwararika abana no gwaruka yego turi umunsi mukuru wa Pasika murazi yuko abantu bakuze barakunda kugenda kwiyegereza Yesu Kristo babonye abana bato kaca babatera imigere ati genda muri abana Yesu Kristo acabwira ngo iki ati reka abo bana bato bagire gute iyi banki rero iri umugambi w'Imana ukomeye cyane iyi banki mu myaka 20 imbere izo ari ya mbere mu Burundi Imana yo mwijuru yo cabona iyi banki izo ari ya mbere mu Burundi Imana mwijuru yo cabona abari mu mabanki kino gihe muhindura ingendo hakiri kare kuko ejo muzokwibuka kugarura impene zamaze kwira imirambi niho tugeze no munsi kandi ntaho buzizuba kwaka twirinde amabanki akora nk'abakoroni kuko umukoroni ntiyifuza gutera imbere ntiyifuza gutera intambwe umukoroni ashaka yuko nutwufise atugutwara zana amagi zana amasoro ivyo n'ivyiyumviro vyashaje ingendo gikoroni niyo guhindura kandi ntuzosubira inyuma turifurije abarongoye amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurandana ko abarundi barindira ico gishika impinduka mu mikorere yanyu haba gutanga inyungu haba gutanga ingurane hamwe no kwakira imbitso z'abantu turabirindira gishika
nimureke kuzibira iyo biva. Birashoboka kuko no mu bihugu dusangiye akarere nege no ku isi byarashobotse. Nimujane n'ibihe, ahandi ho izobasiga mu vyeruka inyuma mwicuza.